Amarira n'amaborogo mu ruhande rwa AFC M23 Red Tabara twigwaneho ni menshi cyane inyuma yaho FARDC FDNB Wazalendo bafatiye Minembwe neza na neza n'ibindi bice vyo ku mirongo y'urugamba bigenda bitandukanye cyane cyane ibikurikira bigana Rubaya, Bukavu, Goma no mu nkengera zaho. Tshisekedi amajambo yashikirije ari kumwe n'abadiaspora b'abakongomani hari amwe ari karafatwa nk'umuriro nk'imbugita nk'igisongo canke nk'icumu mu rubavu rwa Joseph Kabila eka n'abandi benshi mu gihe we ata muntu numwe yavuze mw'izina. Yarashikirije amajambo menshi cyane, abiri muri yo yaravuze ati ngo on pensait que les sorciers étaient seulement au Rwanda, mais ils sont déjà ici dans nos pantalons. Arasubira rya kabiri aravuga ati les ennemis étaient entrés, nous étions distraits, ils ont même écarté un fils du pays et ils ont placé leurs champs qu'ils pouvaient dresser à leur guise. Aramajambo aremereye cyane yavutse mu gisasu. Tshisekedi akaba yavugiye muri Houston igihe bari bahejeje kwigira kuronka intsinzi dasanzwe. Tuma dusurango kari intsinzi kumva zuko Portugal yari izikije kwiyorera amanota 3 n'ibitsindo vyinshi akagemera ikibitsindo ku ruhande rwa Leopard canke ku ruhande rwa RDC, ariko birangira bahuye n'abana b'indyamyunyu. Muri Minembwe hari bikorwa mutamenye, tuma tubabwira ko amabi ubwicanye n'ibindi vyinshi vyagiye birakogwa n'izi mbwebwe za Sarambwe. Twababwiye ko Rugabo wa mu influencer yaburiwe irengero n'abandi bamwe mu ndongozi za Red Tabara hamwe na twigwaneho. Ndaza kubabwira ukungene bagerageje gusohoka muri Minembwe n'inzira bacishije ngo mu kugira bayikore. Narige twababwiye ko Minembwe ikikujwe mu kiganiro twabakoreye ku munsi wejo, tubamenyesha ko Minembwe yugawe kuva mu ntango z'uku kwezi. Barayikikuza bagenda barayizitira baduga iri sentire gushika naho FARDC na FDNB batigera bagaba ibitero canke ngo batatera, ahubwo wasanga ari drone z'u Rwanda. Waguma wumva ngo drone z'u Rwanda zaje, waguma wumva ngo twigwaneho bateye ngaha. Habajya hose hari kugira barabe ko boca inzira yo gusohoka muri Minembwe, kuko bari bamaze kubona ko ngo amata canke akanyobwa ka Kagame kaguye mwishishi. Akagano kishishi sigenda gakunda cyane kumva zuko nasanze ngo ari twatunyegeri duto cyane, tuga tunyegeri twakugiriye mu ndya turagora gukurayo aho kudukura ahubwo nyabuno shuzishushanyo kajyana moya kwa moya igacicika vitamine ku mirongo rugamba. Amajambo ni menshi cyane, reka twongere twibaze kino kibazo: ni kubera iki opposition ya Tshisekedi, ni kubera iki opposition ya Congo ihagurutse iragira manifestation imwe, iragira ville morte, iragira sitting, irasubira iragira sitting, nubu irikirategura kandi kugira indi manifestation hariya nyene mu muji wa Kinshasa, mu mutima neza na neza wa Tshisekedi canke wa RDC. Ikibazo tugaruka tukibaza ni kubera iki bariko barabikora mu kugwanya leta ya Tshisekedi, batari ko barabikora mu kugwanya aggression canke ibitero vy'u Rwanda canke guharanira itekane ry'igihugu cabo, ivyo bita integrité territoriale canke souveraineté y'igihugu. Ahamwe mu mutwe ntimuca mwumva ko ibintu bimeze uko biri. Reka tugaruke neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza, mwiriwe amahoro, abandi mwaramutse ayandi mu miryango yanyu, eka aho muri mwese ndabifuriza kugira amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu nkuko bisanzwe. Ngire ko nkengurukira mwe mwamaze kugira sabone, subscribe canke mwe mugira j'aime, commentaire, kama namwe bwe mudukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi, eka no mu mfuruka zine zisi. Amakuru ku mirongo y'urugamba menshi uguma wumva Minembwe, ariko hari ibindi bintu byinshi biriko biragenda biraseruka. Nk'ubu harandi makuru turindiriye confirmation mu Minembwe ateye n'ubwoba, aho ugwaruka
abajene benshi bako baregeranwa, ariko turaza kubabwira igituma akanya kadukundiye muri kino kiganiro canke mu busesanguzi buza gukurikira. Tshisekedi amajambo yashikirije mwiringara, yavuze mwiringara ntari no mu gifaransa, ariko bagerageje kugira traduction basanga yavuze aya majambo naba bwiye. Irya mbere rivuga ngo ils étaient entrés, ngo bari barinjiye, nous étions distraits, ngo twari twarasubaye, twe twishinga ambiance, twishinga sorora bien, twishinga imiziki, twishinga kuboregwa, twishinga ivyanda gutakiye bipfuye. Murazi ibintu nyene bihitiye muri Kongo, kumire ubonye umukongomani wacu mubona umusapere, wacu mubona umuntu w'ubwishime, wacu mubona umuntu wa arrogance avuga cyane, wacu mubona umuntu Emilio Sekwa w'amadepense n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Aho Kongo ihitiye, abakongomani bubu ndashoye kubashingira intahe ko bamaze kwitahura, baramenya dokwa il s'agit. Aravuga ati les ennemis étaient entrés, ngo abasi bari barinjiye, nous étions distraits, ngo twarazubara ntaco kabisa, nta muntu numwe yitaho. Abanyarwanda nico bituma byaboroheye ku infiltra kuva za 2008 2010 2012 niho vyinji vyakabije. 2013 2014 haratangura kwicwa abanyamurenge. 2018 hoho baratemagura ku burongozi bwa Joseph Kabila. Aha hose bo bagiye kubitahura mu nyuma, hamwe n'ubwenge karemano ekana administration yose, inzego n'ubuyobozi fatanya bikorwa bwa Tshisekedi niho bwagiye gukangurira abakongomani, barababwira ati aha muramenya ko uriya siyo mu Kongomani ni munyarwanda, ari hariya kubera aserve ababosi be bamutumye. Arabandanya avuga ati ils ont même écarté un fils du pays. Un fils du pays rero avuze ati ngo barashize no ku ruhande kumwe karta, kumushira ku ruhande si kuvuga ati ngo barateruye baratereka. Un fils du pays dont il parlait c'est qui? C'est Mobutu baragiye ngaho après bavuga ati ngo après tout ce qu'il avait fait du mal canke bitari vyiza bitagera abakongomani, barabona ko bagiye kugira ngo le pour et le contre canke les deux poids deux mesures hagati ya Mobutu na Joseph Kabila na Laurent Désiré Kabila, ngo bari gufuma bagumana Mobutu nkuko abakongomani benshi babivuga. Kandi niyo majambo Tshisekedi yari karavuga ngo ils ont même écarté un fils du pays. Abo ba enemy, abo bagiye baragira ama infiltration, abo mumva bateye uruhagarara muri FARDC, abo mumva no munsi bariko barivuga ngo abakongomani, abo bumva bariko barasaba ivyo basaba bidashoboka n'ibindi vyinshi. Ils ont écarté même le fils du pays. Ceux qui ont écarté le fils du pays, abekarse Mobutu ni Kagame, Museveni n'abafatanya bikorwa babo bampatse ibihugu, abo bazungu. Mobutu arakugwa bahashira Laurent Désiré Kabila, uyo bita ngo Kabila père. Nawe nyene birananirana, aratangura kuza arajya ico yahize kwa kundi namara babwira imbwa y'umuhigi ivyayo birangira itanguye kuzira irajya ivyifashe. Uyu rero ndi yagirijwe ivyo yagirijwe, baramukura bacashiraho Kabila. Aho nyene muri logique igitwa naba nababwiye tuzoe turiyumvira soke kuma dutamikwa. Je mbwira ukungene wo kwica papa wanje, hambwa cufata jewe nyene je nkagufasha kwica papa. Maze naho ubuyobozi naho bukuru bw'igihugu, cortege, amakoti, intendance, prestige, iryo zina n'ibindi vyinshi, kuburwica amafoto azunguruka mu mabiro agenda atandukanya ahantu hose, uvuze banyene ubuvuze nyene. Noneho murabizi sinumva ko je no hava nica papa wanje kugira muhashire. Dimwa ni hahandi muca mugenda mugasanga hariho ukuri kudasanzwe hagati ya Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais été son propre fils. Ibi narabibasiguriye, narabakoreye ikiganiro ndababwira ko ntigeze abo umwana wiwe, ahubwo Laurent Désiré yinjiriye mama wa Hippolyte Kanambe, kuko se wa Hippolyte Kanambe ari Kabila bita ngo umwana wiwe yari umugenzi wa Laurent Désiré Kabila. Aya makuru ndibaza ko nayabahaye abatashoboye kubashikira canke abatabitahuye neza na neza, ndashobora gufata undi mwanya nkagitosora nkagikora neza nkagaruka nkabakorera ico kiganiro kivuga ku buzima bwa Joseph Kabila, uwo atwi nka Hippolyte Kanambe ujya mu Nyarwanda, Paul Kagame na Museveni nabo bazungu b'abafaransa n'abandi bari barashizeho kugira bize biroroho kungene bisoromera. Ari nawe yatumye n'ibindi vyinshi bitameze neza bigenda birakogwa hariya muri Kongo no mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ati ils ont même écarté un fils du pays, ni Mobutu, et ils ont placé leur chien. Aka kajambo rera aka kajambo kumva ngo ils ont placé leur chien, ngo bashizeho imbwa yabo.
igifaransa gifite expression bo batahuye nabonye abantu benshi ku marezo sociaux Twitter hoho ebana buzuye ngo aya majambo Tshisekedi ngo ntiyari kuyavuga ngo yavuga ngo en plus mu gihe ngo Leopard RDC isa n'ifise victoire kuko yatanye igitsindo kimwe na Portugal twari kindi ariko nababwiye ku buremere basi ni nkuko woza wumva ngo Frere yagwanye box na Michael Tyson hamabava match nil Chumva ko mba nkaze kameme uri kuri compara ku muntu nkuri bakina na basket na Kobe Bryant marehemu ukumva ko twavuye draw nkumva ko wabavuga ati akagahungu jewe aka ebana ndagafinyanga ndagatera madrible ndagaca hejuru nirenganira mugo match gacibanira nje tuma Kongo ya celebre noneho ndibaza ko ibi mu bitahura imaze imyaka 52 idahonyorayo imaze gihe kirekire intambara n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko ils ont tenu leur tête haute kuri face ya Portugal irimo ba Cristiano Ronaldo n'abandi ba technicien benshi bakina mu ma equipe dusanzwe tuzi hano mu ma Champions League mu ma liga agenda atandukanye twabonye ariko bava 1-1 ibi navyo bikaba vyazanye icuka cyinshi cyane hava turonka kanya dukore muri bafukure kuri Ingoma magazine kiganiro kivyihishije abariko barabizira mu Rwanda abanyamurenge babizize impamvu batariko barabihuriza ko mbere na Rwanda babwire ko n'umukinyi yatsinze ku ruhande rwa Kongo yitwa Yohan canke Joan Wissa bamaze kuvuga ngo n'umututsi bikubita mu gikiriza ngo barashoboye bon dimwe hari ibintu bariko barabivuga bashiramwe aya moko ugiye kubiraba ntibabivuga kumvo zuko ngo banka yandi moko no babivuga kugira ako kajambo kagome gasirikira mu majambo acishwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuko ubu moteri ya recherche nizi za Google niziga za Spider nizindi wogiye kwandika iryo jambo gusa rigacariza mu makategori yose mu mipira mu ndirimbo mu biki babone ko iryo zina iryo nyene bayakoresha muri business kuko nabonye n'abarundi arona abarundi batangiye gufatwa niyo ngwara bakabesha vrema ibintu biteye n'isoni ngo mu Burundi hari ibintu vy'amoko umushikiranganje wo kwivuna abansi umututsikazi ministre wa communication umututsikazi umuvugizi w'umugambwe umututsikazi partout twe wacu none ivyo oye sinumva ko donc abari bazanye bangoga n'abandi bari bazanye barabonye ko ivyo bidafatiswa ariko iri jambo igituma ko bararikoresha ni faiblesse je mvuge ko ari faiblesse mugono baninje mu kindi kiganiro nateguye ko nzobivuga ko kuko iyo utangwe kuza urivuga icuri ukavuga ati ngo je ko randi gikuri ngo bariko baranyankira no ibikuri bubiriga ibikuri ububira biratonda mu mabiro donc kwera jendi nyamwema ndi albino kugira ndakivuga abandi bacumva bangitse kunuko oui hariho ama aggression aboneka bajya kuzomera bajya bagira uko nibindi byinshi genda bitandukanye ariko guca wivictimiza kugira community gutahure kanaka kugira ubufasha buze hari abantu bakoresha aho maja ivyo bintu gasanga n'umuntu ariko arabikoresha muri izo nzira kugira n'umuntu ntaba yanse ko bibaho mugabo gacu bifata kuri ampleur nini ugasanga nimba ari umuntu abikubwira musanzwe mwankana abikubwira kuri 0,00% ugacubizana kuri 98% ninde yo bikwemerera mu gihe tuzi ko tubanye twese neza mu gihe jewe dimo ibisi shaka no kubigarukako rero yavuze ati ngo ils ont placé leur chien uyu leur chien baca biyumvira ko ari Joseph Kabila Joseph Kabila ubikoze directement arashoye kuba ari we bashize muri no bayita kugite figure de style bayita gute kandi haje donc urashaka kumushira muri ico kibanza ariko avuze rero champ ni figure de style yakoresheje yo gushaka kuvuga la façon do bamudicta kukimbwa urashaka kwibigira ati cara ikicara fata igufu ry'umusoso ryamahajya munzu ivyo zana ivyo fashe zana ana ko dimo bagiye kubitahura physiquement ko yamwise imbwa Tshisekedi il est éduqué Tshisekedi un professionnel Tshisekedi un diplomate Tshisekedi arati vyavuga kandi nagiye gusanga araho nabandi bantu bacira ubwenge babitahuye nkuko naye babitahuye nkuko naje nabitahuye dimwa izi ni expression nyene ziba ziraho kandi ugiye kuraba iyi expression siwe wenyine ayikoresheje mu isi nuko iri jambo ryo ryazanye polemique nyinshi cyane ko Joseph Kabila yamututse ko ari imbwa rero yavuze ati ngo ils ont placé leur chien qu'ils pouvaient dresser à leur guise nivyo donc yashize ko bashizeho umuntu bashoye kudicta bashoye gutegeka udakoze ibi nuko watageze kunuko kawaida iyindi sens bisigura iyi chien kugira tugitahure neza uri umuntu w'umugabo kamen nka jewe ndi umuntu w'umugabo tu peux pas me dicter quoi faire
kidahuye n'akazi wampaye. Nimba ndagukorera uri umukoresha wanje latipe mugabo si vyose ibihuye novuga gute ibihuye na technicité canke ubuhanga canke ubumenyi bwako kazi ndiko ndakora. J'ai pas besoin de te dicter. Sinkeneye ko bindikta. Wewe mbarira nkeneye umpe rapport kanaka. Nkeneye ungirire audit. Nkeneye ungirire comptabilité muri ibi. Nkeneye ungirire verification muri ibi. Niba ari verificateur des impôts nibiki. Undungitse muri société kanaka gendo verifie. Je n'ai pas besoin de te dicter. Nimba ndungitse unzi ko ndabishoboye ndaza nkicara nkagira ivyo nize n'ubumenyi bwanje aho bugera na competence yanje hanyuma nkakuzanira rapport. Mugabo nje ugacumbira ngo burya tora telefone gacumba telefone gakubwira ati fyo ndahana ngo yikoreshe nk'igitangura kuyikoresha ugatangura ngo burya ngo ari gutangura ngo usanga uri kuramburuya ugatusanga dimwe uyu yavuze iki kuko Joseph Kabila baramudikta. Ibi ni ibintu twese tubuze. Hindura constitution shira mwaka gira uko nakuriya tout ça ils ont placé leurs chiens qu'ils pouvaient dresser à leur guise. Tshisekedi a Houston ana majambo yavuze mwiringara arasisita ibintu byinshi biteye n'ubwoba. Yarongeye kirindi rivuga ati ngo on pensait que les sorciers étaient seulement au Rwanda mais ils sont déjà dans nos pantalons. On avuze dans nos pantalons kintu kibiri mu ipantaro ku bantu b'abagabo n'igiki. Ikintu kiba kiri mu ipantaro ku bantu b'abagore n'igiki. Kweki muca mwiyumvire mutiyumvire ko yavuze ngaha naho ibijanye n'ibitsina n'ibiki. Mais ce qui sont pantalons ni byinshi. Hari biba biri mu mufuko, hari biba biri mu mufuko w'imbere wa gauche wa droite muri kabagi inshuti kamwe ko ngaha, imifuko ibiri y'inyuma, ari amaripapu ino hose munsi gushikara yepfo kubirenge abari imifuko. Ce qui en fait ubitahuye ukabitora wewe n'inzigo yawe ufise n'ishavu ryawe ubitahuruko ariko wewe ukungeneye karakishigura nuko nyene ils sont déjà dans nos pantalons. Avuze ati ngo avant twiyumvira ko abasorciers bari mu Rwanda kuko ce qui agresse avuze hoho ahabirumvikana. Les sorciers ni bari yanyene bari mu Rwanda wo bicanye abaza kwica gusahura nibiki aha yabivuze directement n'ibintu byumvikana. Twari tuzi ka bicanya abagome n'ibindi byinshi bigena bitandukanye bibi bihanze igihugu cyawo ca Kongo ari biva mu Rwanda gusa ariko twagiye gusanga no ngahi wacu muri Kongo bariho je tuvuze ati dans nos pantalons parce que les pantalons sont avec nous, on marche avec, on s'assoit avec, parfois since tuba dufise tuba tuzifise tuba turi kumwe aho tuba tugiye hose je tuvuze ati kikulacho kiko ya mchamuchumba wa mugani w'igiswahili je tumavuze ati uku rero nuku bimeze. L'ennemi est déjà aussi à Kinshasa. Ibi navyo mucayibonera kuri Fayulu mukayibonera kuri ndenande nivyo ndi nababwira. Ibicabirana na chaki bazo bavuga ati pourquoi l'opposition congolaise yigwanya hagurukira kiragwana Tshisekedi aho kugwanya Kagame yivugiye kare mu Rwanda muri Kongo. Kweki opposition igwanya Tshisekedi aho yohagurutse kuja kugwanya agression Rwandaise. Aba bateye Kongo abariko barica bako barasambanya abagore n'inkumi n'abana abako barica abantu muri Beni muri Ituri n'ahandi henshi agenda atandukanye. Mugabo mwe mugafata umwanya vous mobiliser les gens. J'ai jamais vu Joseph Kabila mobiliser les Congolais qui lui sont fidèles bamwubaha sinzi bamuri nyuma avuga ati allez on organise un sitting chanke on va faire une manifestation à Goma ya Bukavu contre l'agression rwandaise. Katarabikora mais modification. Vous savez pourquoi ils ont peur de la modification ou bien du changement, ça dépend de comment mwe mukibona. Ils ont peur batinya ko habaho modification ya constitution. Pourquoi? Parce que la constitution actuelle, l'actuelle constitution yahagiye kuri Joseph Kabila, yahagiye ba Fayulu babona. Quand les Fayulu ils étaient là, ils ont dit oui au changement de la constitution. Mais aujourd'hui, parce que c'est en faveur yabo badashaka IDPS canke Tshisekedi na n'umugambwe wiwe na leta yose yiwe, ils ne veulent pas. Ico nico umengo bagomba kutugaragariza mu maso y'abantu. Mais c'est pas ça. Ikinyegeje inyuma yo guhakana ko constitution ihinduka, la vérité c'est que ils ont dit oui avant kugira ihindurwe ijemwa ry'amakosa yo gutanga sende une partie une portion de la terre congolaise au Rwanda au tiers au pays tiers canke ku bandi bantu ajya article yose mubona 217 64 68 n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ibi baravyemeye bataborewe ari bazima les diplomates kandi bemegwa aba politiciens en opposition ico gihe bari kumwe na Joseph Kabila. Ubu gacuza ukavuga ati oui on change.
Aravuga ati finalement nimwe mwabishinze none ubu naho mwongera hajya barajongora akavuga ati si on accepte le changement facilement boca twagiriza ko twe twabishinze twashatse kudandaza Kongo n'ibindi byinshi ubu tretre nabwo rabuzi iyo bugejeje Joseph Kabila arabundabunda ntagihonyora neza muri Kongo agenda hari M23 nuko ibintu biri hama ku kijanye na Minembwe nkuko twabibabwiye namana yibasiguriye hataraba communiqué officiel ya FRDC uraza ubushize ko baradumishije Minembwe centre yafashwe ndakora ikiganiro ndahaguruka ndatsa kamera ndavuga ati c'est pas vrai ni benshi baje mu commentaire abaje ni box Fleury none ko bagenzi bawe ko nabandi ba sesanguzi bagizwe na ati mais non je n'ababwiye moi je suis Fleury le patriote ndumusesanguzi. Et je ne suis pas ici pour me faire des fans. Je ne suis pas ici pour me faire des views. Je ne suis pas ici pour me faire apprécier. Non. J'ai nkora ikiganiro kugira dusangire ubusesanguzi twiyumvire tumenye kumbure n'ivyo nabatanze kubamenya ndatanguye kuronka hakiri kare kuko mushe kuba muri mu mirimo mutari ko muri focusing hariya mushe kuba muri mu bindi mirimo bigenda bitandukanye ariko je hamwe na telefone n'aba communicateur bahari abantu baduha ama source d'information bakaba bambwiye ati Fleury le patriote uno musimeze kunuko twavukiye muri fire bimeze kuna kuriya j'allume ma caméra hanyuma nkaza twakora ubusesanguzi et je vous partage les informations vous aussi vous partager les informations en retour via les commentaires urumva ko tuba turiko turakomunikana kandi muri groupe n'ahandi hagenda hatandukanye nimero yanje biri kuri ecran misi yose hari abambwira inbox ibi nibi aha wavuza ngo hari ibintu tongeyemwo mubonye rero nkagaruka nkakubitamo ikindi kintu hari gemba ndonsa yandi makuru canke ubundi indi reflexion iri approfondi gusumba kuko hari umuntu aronka makuru agaca yakorerako atitonze cyane gose gatusanga bimeze uko igero ndababwira ko batarashikayo je savais pourquoi parce que Minembwe iri large Minembwe iri mutuvira iga Minembwe centre no do quartier no tu village aha Buyenzi bwiza nibikire bafashe bwiza ntibaba barafata Buyenzi ntibaba barafata ahanaka ntibaba baragira kuna kuriya kandi hariho ahantu hari abari ngombwa kugira hafatwe nka aeroport ya aerodrome ya mashengero nyene centre y'ahantu mamuzi neza haba ari isoko haba ari ibindi biri byinshi bigenda bitandukanye rero communiqué ya porte parole wa Sukora kabiri uyu Kalonji Regan Mbuyi ni communiqué yagaragaye ni communiqué yaciye kumbuga ngurukana umenyingira mwayibonye mu groupe iyi communiqué rero niyo yabariye kuko baguma baza bavuguruza bacisha kuri Kivu Morning Post bacisha n'ahandi henshi agenda atandukanye mu propagandiste babo mu Rwanda barawushonye mwabonye ko twabashiremo video wa mukazana wa ntunze hariya waba Moise Rugabo naba Kanyiki byamunaniye ariko aravugana na bofre wiwe murabitse ko yapfakaye kuri Wiringoma Scovia mwabonye ko bitoroshe cyane barivugira ntidufise aho dusohokana naho bogira ngo turashatse turaronsera amforo ifise aho yinjirana ubwo rugamba ntiruba gwahetse mu Minembwe ngaho c'est affaire terminée none umuntu aje kubabwira Minembwe kahetse abafise raison il faut apporter des nouvelles une information au moins fiable kandi uvuga ati iri solide naho ibintu byohinduka na Portugal yavyarayihindukiye ko ntiyari ivyitezwe avuga ati quand même murumva ko les informations qu'il a au moins donné zifise une partie fondement une fondation iri solide quand même rero ubu nababwiye Minembwe oui et dans les mains de FRDC n'abafatanya bikogwa babo rero kuvuga ngo Rugabo ko bataramubona n'ibindi byinshi ko bataramufata vyagenze gute ntibirashoboka uko nakuriya nivyo ngomba ndababwira kugira basohoke nabwiye ko Minembwe iri sentire kurya M23 ya sentiye Rubaya hama barabura aho basohokana barumva umuriro bazanye drone z'u Rwanda zimwe zarakorowe hariya mwaragiye murabibona zirarasa zirasubira zirarasa mu bene gihugu zirarasa mu kajagari zitomboza ama position ahari zirabura baratangura ama offensive abatwigwanaho na Red Tabara batera biranka muri bukanda babwira ko Red Tabara bari babwiye twigwaneho na M23 twe turiviriyeyo bacha babwira umviriza twigwaneho niyo yavuze twe turavuye bamwe muri twigwaneho Red Tabara ivuga ati no gumaha habacha bagati gende namwe hari iwanyu mugende gutanga amategeko mwe mutubwira tugumaha nk'abandi ingane zibazitanguriye aho kudahuza nta
nta approvisionnement n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Amakuru ni menshi mu Minembwe, hari ahantu bahari bisasu bihamvye ndaza kuza ndosa kanya atari no munsi ejo nzobibabwira, ahantu ubuce butangira butandukanye bubahamvyemwo ibisasu. Turiko turagenda turakomunika ba FRDC n'abandi baguduha amakuru hariya, twamaze kubibabwira babikorereko, babonye ahantu kanaka hameze ukuntu hariho ibisasu biri mu mashengero, hari ibisasu biri ahantu bakukira amase, ahantu henshi cyane byagiye birahambwa n'aba bajama biteze ko bazosubira kugaruka hariya muri Minembwe. Rero kugira basohoke n'abagerageje gusohoka babanje gukora ibara ku rushengero kuri hopitale yo mu Minembwe. Ibi mwaravyumvise ko hopitale yo mu Minembwe yarashwe ni drone z'u Rwanda, iraswa na barugabo nabo bari kumwe bamucunze bose kugira bashobore gucomoka, kuko iri sentire bararondeye option yo gusohoka. Mu gusohoka bategetswe kurasa umuriro mwinshi aho bagomba gusohokana kugira aho hantu habe perturbation, abarekire abasanzare bacemo. Ibi muhora mubibona no mu masinema, iyo umu acteur canke ku mirongo y'urugamba arashe gutanguza iroketo, utugrenade canke kubitayo mitrailleuses nyinshi, handi mu kiri panique umwotsi barenze mu gikorora akaba yinjiye canke akabacamwo akarengana. Rero aha barinze kwica abantu benshi mu bitaro, barakoresha drone za KT6 ijya KT6 n'ibindi byinshi, drone kamikaze, bombardement intense. Hanyuma barashobora kuronka ico bita échappatoire, baracomoka bahungiye ahitwa Kawele, aha ni muri Warungu, baca batera babandanya kote Bukavu. Amakuru nayo ariko amakuru ni menshi muri no mwanya kugira twubahiriza kanya, reka tugeze aho hanyuma turagaruka tubabwire kubijanye no kungene u Rwanda gongeye kwagiriza Uburundi na Kongo kubijanye n'ibikorera mu mirongo y'urugamba. Ubu ugiye kuraba ama communiquer kuri Lawrence Kanyuka, murabizi ko ari porte parole, ni wajejwe communication, niwe ajejwe ama media biga zose za Kivu Morning, ziga za RTNC Goma n'ibindi vyinshi hari abituma nako bijejwe propaganda, ni Lawrence Kanyuka abijejwe. Turagaruka tubamenyeshe vyifashe gute, kuko muri Minembwe ibintu ntibiriko biroroha cyane gose, kuko hari izindi polemique ziriko ziravugwa, hari abajene batanguye gufatwa, ariko ndaza kubabwira igituma bariko barafatwa agasakisaki n'impamvu. Reka tugumane na Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe, tubandanye tugira j'aime canke s'abonner canke subscribe nkuko bisanzwe, hama tubandanye gupartager duhane mu magroup agenda atandukanye, kugira tubandanye dusunika ino channel ya Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine, kugira ibiganiro bize birashoboka kuja kure, kuko nubundi tuba tubikoreye twese muri rusangi kugira dutahuzanye, bamwe tureme abandi nabo bamenye uko ngene vyifashe ku mirongo y'urugamba. Mwarahezagiwe mugira aho mwubahwe. Ciao ciao. Le Congo ne retourne encore dans ses aventures. Ozalaka distrait quand on régime la Deuxième République et Sili, ils ont dit non, l'essentiel est ici là. Attends moi pour tout ce qu'il faut moi, il y a que diriger biso ayakaka. Ok, banamaloba wana. Dans l'autonomie yango, malheureusement, au Congo c'est là la Banguna. Banguna bagote biso, ozalaki distrait. Baye kolongola na mwana mboka azalaki wana tanga pomoleli bango miso babino to bomaye. Tango babomiye batie mwana bango oyo babokaki kosalela. Alors baba vérité hein. Yango tolobi makambo wana ezokoma lisusu te. Obandi na Léopard Minembwe libéré. Ulisema sana baloba. Minembwe libéré. Ndio yote ijue Minembwe libéré. Baloba. Inai. Eti niko na force. Minembwe libéré. Msiniulize mambo mengi. Bukavu tuko tunaenda na Goma, tutafika
kana wayonga tutafika mpaka Mosa Video. Na mache tutakupe yote. Machi ya Kongo leo jeshi tushamaliza yetu, inabaki wajuere kama watamaliza kama watafanya nini, lakini sisi Minembwe libere. Ngombe ya Nyamulenge kama hiyo tudama mona ba sentena donc awa ibeba awa mona biso mibale lokolo mobimba mwana mbanda wana lokolo na biso mibale te tobuka ngo nde tobuka biso mibale ka lokolo ya ngombe yo boyike biso tokoti Minembwe te tala sente tala ndenge na abeta mizika awa tala lokolo mobimba to beta musique tala Musaidie oh Musaidie oh wata Musaidie oh Musaidie na musunya ngombe Musaidie na sente na mulenge Minembwe tombe lelo yo boya ya kumba ya likolo ya Minembwe Vileti alinase Oboyi okay so beta Musaidie sababa buda neti nasi